imigamba dufitiye niyo kudukiza, imigamba dufitiye Yesu niyo kudutabara. Imigamba dufitiye niyo kudukiza, imigamba dufitiye Yesu niyo kudutabara. Imigamba dufitiye niyo kudukiza, imigamba dufitiye Yesu niyo kudutabara. Imigamba dufitiye niyo kudukiza, imigamba dufitiye Yesu niyo kudutabara. Imigamba dufitiye niyo kudukiza, imigamba dufitiye Yesu niyo kudutabara. Imigamba dufitiye niyo kudukiza, imigamba dufitiye Yesu niyo kudutabara. Yesu nashimwe. Nabagumbiriye mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusangire amajambo y'Imana dusoma mu gitabo cyo Kuvayo. Kuvayo igice ca kabiri, igice ca gatatu, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ni ku rupapuro rwa 63 mu isezerano rya kera. Imigani Kuvayo igice ca gatatu duhere ku murongo wa mbere. Ni igitabo cyoroshye kubona, igitabo kigira kabiri mu bitabo bya Mose. Dusome, haravuga ngo kuri titre avuga ku ntegetsi y'amajambo, Imana yiyereka Mose mu gisaka caka umuriro. Ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe muherezi w'Imidiyani, aturukiriza umukuku hirya y'iki? Hirya y'iki? Ashika ku musozi w'Imana hehe? Umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubeya n'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka caka umuriro, ariko nticagira gute? Mose arivugana ati hinga nkikame ndawe kaza katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira ati reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu hagaze arahera. Yesu nashimwe cyane. Amen. Tusome no wa gatandatu. Kandi iti Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Tuzingurure hirya ku gice c'8. Ku gice c'8 dusome duhereye ku murongo, dusome umurongo wa 28. Umurongo wa 28, igice c'8 umurongo wa 28 hirya gatoyi. Haravuga ngo Farao aramwishura ati ndabaretse mugende kugira ngo mushikanire Uhoraho Imana yanyu ibimazi mu bugaragwa. Mugabo ntimugire gute? Ntimugire gute? Ntimuje kure cyane kandi munsabire. Mose aramwishura ati ndagiye ndasaba Uhoraho ejo aza kure ayo masinzi y'ibihugu kuri wewe, mwe n'abantu bawe n'abantu mwe n'abanyarugo bawe n'abantu bawe. Yesu nabahezagira. Nayo majambo y'Imana ngomba ko twishimikije muri akanya gato, na majambo burya asa na yasa. Uhereye kwaje twahereye ko ngo Mose ngo aragira umukuku w'intama za sebukwe he mu bugarago. Mu bugarago Mose nibaza ko kwa se kwa Yetiro nibaza ko yobaze imyaka yoba yaba abanyega nka 40, sibyo jere sibyo gapha yoba yaba nka 40, kandi ngo yararagira. Rumba yararagira kwa mbere, yararagira kwa gatatu, akaragira kwa kane, akaragira munje mwanzi ko adasibitse. Ariko ngo yaragira he? Yaragira he? Mu bugaragwa agaturutsa hanyuma agacuri ntama gataha. Yesu nadufashe cyane. Akagenda kuragira uno munsi agacurutsa hanyuma agacuri ntama kagira gute? Agataha he? Mu bugaragwa. Mana nidufashe. Agasubira akaza kuragira, akigira nkanda karagira, mugabo akaguma he? Mu bugaragwa hanyuma agacuri ntama kagira gute? Agataha kandi zahaze. Yesu nashimwe. Ariko tubonye ngaha ikindi gihe, sinzi byamubaye ko, sinzi ko ari impemu yera, sinzi ko ari wamugendeye, sinzi ukuntu byagenze, ariko tubonye ngo Mose acarakikama agira ngo he, agira gute? Aturukiriza he? Nimwaso aturukiriza hirya y'ubugaragu. Yesu nashimwe cyane. Je nariyumviye ati none ko yahora aragira
kubera iyo myaka 40 yose yari iheza atari bwavuye ngo reka nyikamire hirya y'ubugaragwa nze kuragira mwana ko murabyuba n'impene murazi intama rigeze mugabo intama ntizona nk'impene je naragiye impene ndagira n'inka intama ntizona intama ntizari bwana mutoroke bazigo zivume zica hirya y'ubugaragwa ngo afuma agenda kugira gute kuzigarura waba yaragira mu bugaragwa hanyuma akagira gute akitahira ariko rero ikintu cyantangaje mwaya jambo amaze kwiyumvira ivyo gusa ngo akikamye hirya y'ubugaragwa Yesu nashimwe cyane ngo acabona iki igisaka kigira gute cyakumuriro ariko kitagira gute kidatemuka Imana nishimwe hanyuma Mose bakibona icyo gisaka baca rivuga yo mutima ati kumbura inyuma y'ubugaragwa hari ibintu nk'ibi reka mpanganye ndawe kano katagize gute katabonetse ariko Imana ishyira mu zito bati hagarara Mose Yesu nashimwe cyane reka kwegera hano kwa naragize gute arahere Imana ishimwe gose nagaragaje kwiyumvira ati ababisirayeli bamaze iyo myaka yose 40 ko Mose kuva ahunga urumva ko haciye imyaka 40 kubona baramaze iyo myaka 40 yongera ko bari bakiri mu bubata muri Egiputa nibaza ko no Mose nabanye yagize mu ruhara kumbura yaza guhindura gaturukiriza mu bugaragwa nko kumwaka kugira kabiri abisirayeli bari gutabarwa imyaka 40 itaragira gute itarashika nari Mose ko muvyumva kuko Mose yahinduye agahindura strategy akava muri ndabimenyereye akareka kuragira aho yaroragira akagenda hirya y'ubugaragwa Imana yaciye imwiyereka ikiramubwira ati Mose kuri inkweto zawe Yesu nashimwe cyane ishimubwira bya bindi byose iramubwira je ndora Imana iramubwira byose ikimuhamisha kugira gute yo kuja kuragira gute gucungura ubwo bwa Bisirayeli Yesu nashimwe cyane hahandi naho hajya twasomye mwabonye hari mu gihe amaze gushikayo nabwiye ko amajambo asa nayasa amaze gushikayo kwa Farao tubona murabona kujya kuntu haje haratera ibibugu agatera ibiki byago bitanga byago 10 haragera igihe rero kuri iki cyago haje gutera ibibugu Farao aragondozwa aravuga ati Mose ego ndabyemeye wasavye abantu ngo mugende muze gutangira ikimazi Imana yanyu hirya mu bugaragwa ni mugende ariko ngo nimugire gute nimuje kure rukuvuga ngo batore nta ko ndabyemeye mugende mugabo muce mugenda hafi ngaho nyene mutangiye ibimazi kugira ngo nanje tukume tugira gute tubabona ni twabakenera cyo tuza tubatore Yesu narutabare cyane ariko Mose arabyanga aravuga ati nibishoboka nishobora gutangira ibimazi ngaha kuko ngacyo bari kizira ku banyegiputa ariko Mose arenze ati utegerezwa kugenda Farao arabwira ati ntaco nimugende naho nyene ntimugire gute nimushike kure Yesu nashimwe cyane aya majambo y'Imana ndiko ndayasoma nagerageje kwiga ndaraba murazi mwino misi turi mu twimirije umunsi mukuru wa Pentecote bibuka ibintu byampemuyera sibyo none abantu benshi usanga ariko bavuga Mana tuze mpemuyera Mana twishurire Mana turagomba gukubona ukundi turagomba kugira ariko natahuye mwiribanga Yesu nashimwe umuntu agomba kubona Imana ni byiza ko ava muri nakamenyereye akava mu bugaragwa akagira hirya y'ubugaragwa Yesu nashimwe cyane iyo bibiri iri kiravuga ubugaragwa hari igihe usanga ivuga ibyo abantu bacamo ugasanga ingorane ibibazo imyidogo ubuzima burazibye ugasanga je nama ngwaje abana barwaye ugasanga ari mw'ibyo gusa ubukene zara abantu ugasanga ibi ivyo birashobora kwitwa iki ubugaragwa ariko umuntu w'Imana agomba kumenya Imana ni byiza ko aba aja kure y'ibyo akabije inyuma kugira ngo ahishurike Imana kundi gushasha Yesu nashimwe cyane kuko Mose yataza kuva mu bugaragwa ntiyari kugenda atanga Imana Yesu nashimwe ariko amaze kuja hirya y'ubugaragwa ararengera ibyo yahora mu byo kuragira mu bugaragwa atatahura Imana kiramwiyereka Yesu nashimwe cyane none rero nagira ndababwire umuntu agomba kubona Imana muri ino misi birakenewe ko umuntu wese ava mu bintu amenyereye ibintu yamamwo Yesu nashimwe wanashaka mbere no mu buzima busanzwe hajya fari nk'akarero nk'umudandaza iyo ufise ibyumviro bya hahandi nyene jewe nitandariza ikaranga je nzokuma nitandariza ikaranga nyene nizo nakaroro ntanze nzoterera imbere mwibi nyene cyangwa nzoguma nitandariza tuvuka twanzo kuma nitandariza amazi nzoguma nitandariza niyo kuma muri ivyo kugira ngo ushobora gutera imbere ariko umuntu azotera imbere aragira ivyumviro imbebasha mbe haba vuyizi ikaranga bese noshira ko imbombo zose Yesu nashimwe cyane mbega ko nahora nza kurangurira hajya mu Ruvumera aha ujya nta migambi nobona nkuguruka amazi kazoja kurangurira mu Buganda murabyumva ukuvuga ariko aragira gute ariko arahindura ibintu byanda bimenyereye by'akamenyereye ariko ariyumvira kugira gute gushika kure Yesu nashimwe cyane aho nanza karora mu buzima busanzwe namwe ibi bintu by'impemu birasaba ko umuntu ava mu byamenyereye jewe narakijijwe ndi umuririmbyi wanashaka ndakunda gutera amakorasi ndasenga namaja mu masengesho n'ukuri ngaha ibi birakwiye n'ukuri bana uzonjana mw'ijuru ariko birasaba ko umuntu agira imigabo Yesu nashimwe
akarengera ibyo komera ati nubwo bimeze uko reka negere imbere nje hiya kugira ngo ntawe Imana ukundi gushasha. Yesu nashimwe. Ni risengesho mfise mwino misi. Imana idufashe kugurura amaso. Tureke kuguma mu byo tubona, mu byo tumenyereye muri bya bintu, ariko tuje ahandi hantu Imana iba. Yesu nashimwe cyane. Muribuka ko Mose nawe nyene Imana harageze n'ikindi gihe amaze gukura Abisirayeli bateye mu bugaragwa. Hari ahantu Imana yamubwiye ngo hari ahantu mba Mose ku gihoro, Imana y'igihoro nzohaca. Murabyumva? Ngo nzohaca. Dukugira hari ahandi hantu Imana igize gute? Ica. Yesu nashimwe. Ukuvuga aho bari Imana ntiyahaca. Reka ambwiye ati hari ahantu nca. Yesu nashimwe. Reka hari ahantu Imana ica. Yesu nashimwe. Hari ahantu Imana ikeneye kuca kugira gute? Igusangeho. Yesu nashimwe. Aho muri nagare Imana irahaza. Byukuri reka Imana ntihari. Irahaza. Ariko wewe hari ahandi kandi kantu wogira Imana ukayibona ukundi gushasha gusuma uko wamuyibona muri nagare. Yesu nashimwe cyane. None Etiro bambe Mose yibaza ko atasenga. Kwa Etiro yarasenga, ari no mu bugaragara arasenga. Ariko ko ntihari bwageraho Imana yo mwizera imubwire ngo ndagutumye genda ugire gute urokora abantu banje. Yesu nashimwe cyane. Kubera yagize iyo ntambwe yo kuca hirya y'ubugaragwa, hirya y'ibyo amenyereye, hirya amaze n'imisi, Imana ishamwizera. Yesu nashimwe cyane. None rero naya majambo y'Imana. Navuze ngo namajambo maranye imisi, ariko nawe ndayaguhaye. Iyumvire. Turi mu misi novuze ya Pentecost, tugomba abantu bose bandire kuzura mwemwera. Mwemwera nivyo nitumuzura muri no misi ya Pentecost. Ariko kenshi usanga iryo sengesho abantu barisenga cyane. Ni byiza rero kwishurira Imana, ni byiza kumenya ati Imana yanje kugira ngo ndayibone, tegereza kugira gute kuyirondera. Yesu nashimwe. Nayo majambo y'Imana bayumvise mwese Imana baheza.